tubungabunge isi yacu dutere neza kugira twongeze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza mu gukoresha ishwagara umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu. Chuti na bagenzi turabahaye ikaze mwese muri kino kiganiro kigiye kuba yagira kubijanye no kuryohora isi hamwe n'ubuhinga bwiza bwo kurima kijambere buzofasha abarimyi kongereza umwimbu mwirima ry'agatasi no mu gukingira isi yanyu. Muri biganiro muri kumurakurikirana mu mice 6 turaza kubayagira mu buryo buramvuye uko bategura itera, inyongera mwimbu, imbuto, integuro yo gutera ivyatsi bikinga inkukura, kurima dukikama, amatandukanya meza, guca amabango dukikama, eka ndetse no kurikirana imirima, gutegura umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu, gusukura imirima, kubagara, kumenera, gufurira, kurembera no gusasira. Nimwashira mu ngiro izi nyigisho zizobagirira akamaro muri iki kiringo c'itera, zibafashe kugwiza umwimbu hamwe no gukingira isi ndimwa. Twarabateguriye kandi udukino mu mpera za kino kiganiro. Umurimyi wese w'umurundi arafise uburenganzira bwo kuja muri iri higanwa. Abazotanga inyishu nziza, umugujejwe gutegura ibiganiro uzotora 10 ba mbere bazoronka ubushimwe. Turabatumiriye rero gukurikirana ivyo biganiro kuko mu mpera za buri kiganiro muzotanga inyishu nziza muciye ku nimero itariha yatubura, muzoronka ubumenyi bwinshi n'amahirwe menshi yo gutsindira udushimwe. Dutere neza kugira twongeze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Uyu munsi rero ikiganiro cacu cisunga hanini ku kuntu dutegura ibikoresho vyankenerwa mwirima ry'agatasi kugira ngo turonke umwimbu ushimishije hamwe no gukinga inkukura. Turaza kuvugana idonido ry'ukuntu twotegura igice cirima cy'agatasi, ibikoresho vyose vyankenerwa hamwe no kubungabunga uburyohe bw'isi mu gukinga inkukura. Dutere neza kugira twongeze umwimbu n'ubutunzi. Uyu munsi rero turafise abatumire badasanzwe hano muri studio baza kutuyagira ukuntu twotegura itera ryiza, ibikoresho vyankenerwa eka hamwe n'ukuntu twokinga inkukura. Imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, reka rero duhe abatumire bacu kugira ngo babanze batwidondore, reka duhere mu buryo bwacu. Murakoze, nitwa Minani Dismas, ndi umuyobozi ajejwe gutanga inyigisho, guhimiriza hamwe no gushikira ubushakashatsi mu iterambere ry'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Hano mu ruhande rwacu turafise uwundi mutumire, reka nawe tumuhe akaryo twidondore. Murakoze, nitwa Bizindavya Robert, abanjijwe inyigisho z'uburimyi mwishira hamwe tubura. Egome, abatumire bacu buno munsi muramumvise. Turazi ko muri benshi muri ko muradukurikirana, reka rero tubanze tubashimire. Ikibazo cyambere cyacu tukibaze umukozi yavuye muri One Eco Fund Tubura, atubwire mbega Tubura niki ikora iki? One Eco Fund ni izina mpuzamakungu ryishira hamwe ridaharanira inyungu za politike. Rifise amamuko muri Amerika. Aha iwacu mu Burundi rizwi kwishira hamwe rya Tubura. Baca bagita Tubura Burundi. Ikorana n'abarimyi barenga gato 350. Nabo bakaba bari mu ntara 8 ariho dusanzwe dukorera muri uwo mwanya. Izo ntara nazo akaba ari izi zikurikira: hari intara ya Muramvya, hakaba intara ya Gitega, hagakurikira intara ya Mwaro, intara ya Kayanza, intara ya Ngozi, kandi Muyinga turakorerayo mu iyo ntara. Ubu hariyongeye ko n'intara ya Karuzi hamwe na Ruyigi. Mu byo Tubura rero ikora, iratanga kw'ideni inyongera mwimbo, imbuto zimwe zimwe n'ibindi bikoresho abarimyi bakenera mu buzima bwabo, ikanabibashikanira gaho ku mitumba babako. Kandi Tubura iratanga n'inyigisho zerekeye uburimyi, ikongera ikanabakurikirana ikaraba ko babishize mu ngiro. Egome, ikindi kibazo cyacu gira kabiri nungenda babaze mwebwe mwavuye muri Tubura,
mbega kugira ngo umurimyi yitegurire kuzokora itera ryiza nibihe bikorwa nyamukuru yokora? Kugira ngo umurimyi yitegurire neza itera ryiza aramanza akagira integuro y'ibikoresho azokenera kuri ico gice cirima c'agatasi, akamenya ko azokenera imbuto azokoresha mu mirima azotera, ego akamenya umwavu w'ikirundi uko ungana akawurondera hakiri kare, umwavu w'ikizungu kuko urabona ugurwa amafaranga, aho mw'ico gihe araba arabitegekanya hakiri kare. Binongeye aramenya ko isi yiwe azoyirima, akayirima hakiri kare, akoresheje ubuhinga kugira ngo ntayonone, igumana akanovera. Hanyuma ivyo yagize integuro, ivyo vyangombwa abirondera hakiri kare cyane, akamenya ko azosiza ku gihe, akamenya ko azoshiramwo ishwagara itera ritaragera. Nubwo yoba yabikoze ivyo byose naho nyene aratunganya neza isi yiwe mu kuyikingira inkukura kugira ngo igumane akanovera. Tuvuze ko isi ifise akanovera nuko iba yimbuka, iba ifise ivyunyunyu bikwiye. Aho tubona uti umuntu ibikoresho byose yarakeneye yaravyiteguriye hakiri kare, itera rizogera ahagaze neza. Mbega none mwoducira ku mayange gatoyi kugira ngo umurimyi atawuri nkukura icyo arico be ni nkurikizi mbi zayo, mbega mu bidusigura gute? Tuvuze inkukura mu mirima muza musanga hajeho uduserege twizanye, vyerekana ko hariho isi yatakaye. Umenya ko habaye inkukura, haraba isitagurika ry'imisozi, ukabona mu nzuzi ibara ryahindutse ry'amazi asa n'ibivu, ugasanga hariho ucubona ko hariho ivyavuye aho wari kwiyo si yawe bigahindura ikibanza bigatwagwa. Ivyo ucubona yuko isi yawe yatakaje imero yari isanganywe, ucubona uti isi yanje yaratewe n'inkukura. Akandi kantu nibaza yuko mwoduha ko umuco, mbega izo ngaruka mbi nizihe? Nuko usanga itamera, ivyunyunyu nka vyose biratwagwa bikava mu kibanza cyahoramwo bikagenda. Muca mubona yuko isi imaze gutakaza uburyohe, muca mubona ko itimbuka, nta mwimbu tuyikurako. Haca haza kandi imivo itandukanye yerekana ko hari igice c'isi cyatakaye, murumva ko ari uruhombo. Tukaba tubona kandi haba hatakaye n'urugero runini kw'ivyo vyunyunyu twavuze, muca mubona yuko inkurikizi ata mwimbu turonka kw'iyo si yamaze kononekara. Turahomba n'uburyo twakoresheje mu gushira imita yacu mu burimyi, hama ntitwimbure, murumva ko tuba dutakaje amafaranga. Ego me murakoze cyane, ariko kandi turafise umwubakwa Minani Dismas nawe, mbega mwiho mwotubwira ni gute twomenya isi imeze neza? Murakoze cyane kuri kino kibazo mumbajije. Mu by'ukuri isi imeze neza ku murimyi w'umwuga biroroshe kuyimenya, ariko kandi no kungurana ivyiyumviro navyo birakenewe. Ubwa mbere nuko umuntu abanza gupima umururazi canke ubukarihe bw'isi tubicishije ku buhinga dushikirizwa n'ikigo kijejwe ubushakashatsi izabu. Ikindi kitwereka yuko isi imeze neza nuko iba ifise ivyunyunyu bikwiye, kandi iba yoroshe, aho usanga amazi y'imvura yinjiramwo neza buryo uburyohe budatwagwa, ariko kandi ugasanga n'ahantu isi imeze nk'ihema kuko akayaga kaba gacamwo kakazunguruka, kuko hajya mu isi haba harimo ibinyabuzima bihema. Ikindi nuko iheza iyo si ikagumya akabomberwa igihe kirekire. Isi rero imeze neza kandi iraheza igakwega na tujya dukoko duto duto nk'imisiba dututse ku ifumbire umuntu aba yarashizemwo, kuko niko duheza tuzakaza gufasha kuryohora umwavu. Ugasanga rero bya vyunyunyu igiterwa gikeneye birahari. Icanyuma novuga nuko isi iheza ikazigama akanovera umwanya muremure mu gihe baba bakoresheje ujya mwavu w'ikirundi, niho uheze ukavuga yuko isi ifise ivyankenerwa bimeze neza. Ikindi kibazo kugira ngo habeho imyiteguro myiza yitera hamwe no gukingira imirima yacu inkukura, mbega nibihe bikoresho bikenewe? Ubwa mbere nuko itongo riba riteguye, tuvuga ko itongo riteguye mu gihe nkakenewe imikobeko ibiciye neza. Hanyuma ikindi cyo gutegura itongo nuko umuntu aheza agakoresha ishwagara rimwe rigabanya ubukarihe, kandi akarikoresha hakiri kare hagati y'imisi 15 na 30 imbere yuko ashira y'imbuto.
iyo rero iyo umuntu ashize ishwagara mu itongo araheza akacisha mu isuka agahindukiza avangavanga usanga ishwagara riba ririko ryinjira mu ivu mu kwisantimetero hagati ya 15 na 30. Ibindi ibikoresho akenera nuko umwavu w'ikirundi ubongeye neza uba nawone yawegereje umurima, agaheza kandi n'umwavu w'ikizungu akawutegura kuko nawo uza kongera umwavu w'ikirundi muri kwa kuzuzanya, kuko usanga mu mwavu w'ikirundi hariho ivyunyunyu bimwe bimwe bitaba biri ku rugero rukwiye. Ikindi gihambaye nuko ategerezwa gutegura imbuto nziza kandi zirobanuye kandi zikwiriye bivanye n'itongo ry'uko ringana. Ikindi kintu gihambaye nuko yama yitwararitse kuzokoresha ikiranga mwanya kugira ngo imbuto zizogere mu itongo umwanya wo. Muri ya myiteguro kandi nari navuze nagihereye ko ariko kandi gereze ko nuko abwirizwa kuba yateguye ingene amazi mitongo yiwe azoheza akayakurikirana, iyo bikenewe abaye menshi akayakuramwo, yabaye make akayongeramwo muri vya bindi tuvuga byo kuvomera canke ukwega amazi yabaye menshi mu itongo kugira ngo ntihabe ukuma bituritse ku mazi menshi. Abarimyi rero bategerezwa gushiraho uruzitiro hajya ku matongo yabo. Urwo ruzitiro ni uruzitiro rw'ivyatsi bitandukanye n'ibiti bikura ku rugero bitaduga hejuru cane. Aho ndashaka kuvuga nk'ibimara igihe gito cane gosanga bimara nk'umwaka umwe canke ibinyantete, agateramo kandi nk'imbingobingo, iteresakumu, ibikaju, ivyatsi vy'ibitungwa nk'ikariyandara na resena, canke ibiterwa bifise amababi menshi. Ubwa mbere nuko haraba kugabanya umuvuduko w'umuyaga, biratuma kandi umurima utega buhoro buhoro kugihe ugasanga uko igihe genda gihera umurima waramaze gutega umeze neza. Biratuma kandi imbibe z'umurima canke z'ibinogo zigumaho, biratega amazi atemba hamwe no gukingira isi bivuye ku mizi yavyo, no kuvuga ko isi ntitwagwa. Ikindi nuko biraheza bikabungabunga amazi arenze kugira ngo anyiririke buhoro buhoro, ko tuba dushaka yuko ajya amazi anyiririka bukebuke. Ya masoko tubona ari ya hepfo, amasoko y'amazi nayo araheza agaca yongera. Vyongeye izo nzitiro rero z'ivyatsi zituma dukinga inkukura, tukagabanya imyuzure, kubungabunga isi hamwe no kugaburira ibitungwa. Murabona ko ubu twororera mu mpongore bigatuma turonka ivyo tugaburira ibitungwa. Ikindi kibazo reka tukibaze umutumire wacu wo muri Tubura, mbega kubarimye badafise ibitungwa canke umwavu w'ikirundi ukwiye, ni gute bashobora gutegura umwavu w'ikirundi hamwe no gutegura neza isi yabo kugira ngo isi igumane akanovera? Ivyo vyokorwa gute? Mu gihe hariho abarimyi basanzwe badafise ibitungwa, barashobora kuronka umwavu w'ikirundi bawikoreye. No kuvuga bashobora kwimba inyabarega igizwe n'ibinogo bitatu, igafita bwaguke bwa metero 2 kuri metero 1.5 n'amajakuzimu santimetero 80 ku kinogo kimwe kimwe. Iyo bahejeje kucimba barashobora kucuzuza bakoresheje ibikoresho kama baronkaho nyene mu kibano cabo, nk'ibisigarira vy'ibiterwa bimbuye. Ivyo byose bashobora kuronka bitabagoye iwabo, barabishira mu ivyo binogo, hanyuma bakaraba ko ivyo bintu bibora, ko arabashobora gushira muri nyabarega ibintu bitabora. Ico gituma tubahimiriza gukoresha ivyo bintu vyose bishobora kubora. Hariho n'ibitumbutumbu vy'ibitoki bashobora gukoresha n'umunyota bakashiramo mu iyo nyabarega mu gihe baba bariko baruzuza ivyo binogo. Nubwo bo baba badafise ibitungwa, barashobora kwikora kw'iyo nyabarega igizwe n'ibinogo bitatu bayujurije. Irabafasha kuguma baronka umwavu nyawisubiriza ku bice vy'irima bazorima, kuko bakuye mu kinogo ca mbere baca basubira bakuzuriza. Urumva ko ari ubuhinga butavuna cane ku muntu yamaze kubimenyera. Ariko ngaho nyene turabahanura, mbega n'uwuhe mwanya mwiza wo gutegura inyabarega? Keshi tubasaba ko bobikora nko mu kwezi kwa 4 bitegurira irima ry'agatasi, hama no mu kwa11 bitegurira irima ryo ku mpeshi. Rero hari n'ikindi kibazo wavuze ati mu gihe tuvuze ugukinga inkukura, hari ibikorwa naho nyene bitegezwa gukoreka. Kuko nubwo umwavu w'ikirundi ufasha, dutegezwa kuguma ducungera ko isi yacu ikingiwe. Inkukura ntidutware bya bintu byose twayikorera kugira ngo
ifite akanovera, naho duca tubasaba nk'ibiterwa bimwe bimwe gusasira, bakabisasira muri amazi nk'akarorero ikawa n'ibindi. Biratuma turonka n'ubundi mwavu, kuko ivyo twasasije biraheza bikabora bigasubira gukoreshwa nk'umwavu w'ikirundi. Yego. Turashaka guhanura kandi ko bokurakuranya ibiterwa mu bice vy'irima bitandukanye. Urumva naho nyene bakurakuranije ibiterwa, ivyunyunyu biba bicungerewe neza. Tugasaba kandi kugira isi yacu ntibandanye yononwa n'inkukura, tubasaba gutera ibiterwa bitandukanye mu mirima. No banga karorero nk'ibiterwa bifuka isi, amaze kubona nk'ibijumbu, ibiharage, naho tubasaba kuvanga ibiterwa. Vuze kuvanga ibiterwa notanga nk'akarorero ibigori, ibiharage, ibigori biraya canke ibiyoba. Umva ko biba bivangavanganye, dutegeza gutera ibiterwa bitandukanye, tukabitera ku buhinga buhimirizwa bwa kijambere. Twavuze kandi kurima ukitse harya biragabanya cyane inkukura, kuko urimye ukurikije ubuhaname bw'isi uguma ukwega isi uyijyane epfo, ugasanga ivu ryari ruguru rirunze epfo, ugaca usanga haje n'inkombe ruguru, nawe ugasanga haragangataye nta n'ivu rikiyasigaye. Nico gituma tuhimiriza bene gihugu barimye kurima bakitse, kuko iyo nkukura yahora itwara ivyunyunyu, isitura imisozi kenshi iba yahagaritswe kubera ubwo buhinga buba bwakoreshejwe. Reka tugaruke ku mutumiri wacu yavuye mu bushikiranganji. Mbega iyirima ryabaye hakiri kare, abarimyi bogira umwizero kuronka umwimbu ushimishije? Ego, kurima hakiri kare ico ni kimwe muri vyinshi vyankenerwa, ariko nticikwiye. Ubwa mbere hoho twibukanye yuko itongo ritegezwa kuba riteguye neza. Ikindi gihambaye nuko haba gucagura neza umugwi w'igiterwa kibereye mu karere umurimyi abaherereyemo. Ikindi gikomeye nuko hoba kubahiriza ikiranga mwanya c'igihe cirimwa, hanyuma hakaba amatandukanya meza y'imbuto igihe umurimyi ariko arateragira, kandi ivyo akabikora ku murongo. Ikindi nuko hoba ikoreshwa ry'umwavu w'ikirundi hamwe n'umwavu w'ikizungu ku rugero rwiza. Yego. Iyo mvuze ku rugero rwiza no kumva ko ari no ku mwanya wo, hariho umwavu baterana, hariho n'umwavu baheza bakongerako. Harakenewe kandi ko harugwa urugero rw'imbuto umurimyi aza gukoresha imbuto nziza kandi zirobanuye mwibango rimwe rimwe, canke nimba ari mu gaserege kose mugabo agakoresha imbuto ku rugero rwiza. Egome, reka tugaruke ku mutumire yavuye muri Tubura. Mbega nake kamaro ko gukoresha umwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu, tutibagiye gukingira isi? Umwavu w'ikirundi ni nkenerwa cyane kubera uraryohora, urahindura hajyaga imero y'isi, isi kamera neza. Mw'ijambo rimwe urongerereza uburyohe bw'isi, urongereza kandi ubushobozi bwo kugumya amazi hajya mu kunyengetera kwayo. Ikoreshwa naryo gishwagara mu mirima riratuma dukosora umururazi, kuko hajya umururazi uratuma nawo ivyunyunyu bidashikira igiterwa. Rero naho duhimiriza ko mu gukosora umururazi hokoreshwa ishwagara, kuko isi iryoshe nayo iraheza ikadutuma turonka ivyo twayiteye ko ikabituzanira bigwijije, ariyo tuvuga ko twimbuye vyinshi. Ubu natugeze mu kanya ko kumviriza agakino katwigisha uko twotegura itera ryiza, nuko twotegura ibikoresho eka ndetse no kugwanya inkukura. Tubungabunga isi yacu, dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Yohani, sabwe nakwihweje kera uri kuraca ivyo binogo aho hirya no hino y'umurima wawe. Naho ntibaza ivyo uri kurakora nkabibura. Je ndiko ndaca imikobeko kugira nze ntereko n'ubwatsi, Yego, kugira ngo nkingire inkukura umurima wanje. nawe uri umunyamwete. Mbarira, bifise akamaro kahe guca imikobeko hamwe no kuhitera ku bwatsi? Ndabona ko utakurikiye inyigisho baduha umwanya wose.
gute Mbiriza ndakuyagire imikobeko ibuzi nkukura gutwara ivyunyunyu biri mw'isi ndimwa aho ibiterwa bikenera egome imikobeko iranatuma kandi amazi anyengetera mu kuzimu ego ari nayo abandanya afasha igiterwa mu gice c'irima cose ndatahuye igituma ugira umwete wo guca imikobeko no kuyitera ku bwatsi ehe mbere n'umugore wanje araje yariko ararima mu ndimiro yacu mu kwitegurira itera ry'agatasi kaza amahoro Leho Kadiya we n'amahoro cane iminsi myinshi ego mwaramutse Jacke umushinga nawe wabahejeje kumbwira ko ari kurima mu ndimiro yanyu yegome mbega ubu hari bwagere gutangura kurima ewe Leho Kadiya sabwe uyu n'umwanya mwiza wo gutangura kwitegurira itera mu kurima indimiro aho kugira dukinga ivyonyi n'ivyatsi bibi jewe ndumva inyota itarahera gute kubera ikurima muri iki gihe ego Leho Kadiya we sabwe mu ntango z'igice c'irima cose utegerezwa kwitegura aho iyi neguro rero iraraba n'itegurwa ry'umwavu w'ikirundi ego no kurima imbere y'uko itera ritangura mu gihe isi iteguye neza rero ego biratuma ibiterwa birinda indwara aho izuba ego inkukura aho kandi biranatanga icizere co kuronka umwimbu mwiza yemwe ndatahuye igituma mwama muronka umwimbu mwiza hanyuma Leho Kadiya isi yacu niyo butunzi bwacu ime ni ukwitwararika kwimba imikobeko mu mirima yawe ego kurima imbere y'uko itera riba aho gutegura neza indimiro zawe no ego gutegura imbuto nziza n'umwavu tubungabunga isi turime neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi tubungabunga isi yacu tuyibungabunge neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi ukurima neza. inyuma ya kano gakino reka dukurikirane intahe y'umurimyi. Jewe nitwa Bwizera Angeline nkaba mba ku mutumba wa Matongo nkaba mfise imyaka 38 akazi nkora nkaba ndumurimyi kwizizeni herutse y'ibigori narose ibiro 600 nakoresheje imbuto ibiro 7 kubiharage naho nakoresheje ibiro 18 candonka ibiro 350 umwimbu nko ku bigori naragurishije ibiro 300 hama ndaraba utuntu tumwe nari nkeneye gukoresha mu rugo ndakora nyene ndikenura muri tumwe niwo nari mfitiye akadeni ndakamwishura jewe naraguze akantu nomeka ku kwandi nari mfise ico nico kintu nakuye mu mwimbu w'ibigori muri Tubura twaronkejwe amatelefone turaroswa amahema turaroswa amatara turaroswa n'amasuka turaroswa n'amapaswari yo kuvomera mu gihe cici imbere yuko rutangura kugira kwitegurira kurima turatangira tukarima hakiri kare mu kwezi k'umunani hama tukitegura tukajana imyavu mu mirima tumaze kujana imyavu mu mirima tuyishikanye turayifuka kugira ntizirahura n'izindi ngorane turayifuka kugume yiyisya kugira tuzoyikoreshe imeze neza bikoresho dukoresha nko mu gihe cirima dutwara amasuka hama tukarima tumaze kurima tugaca turindira imvura iguye umwavu w'ikirundi n'iyuburi tumaze kuroswa umwavu w'ikizungu duca rujana imbuto n'uwo mwavu tugaca duteragira mu gihe cyo guteragira dutondana isuka tugatondana na vya bikoresho nyene Tubura yaduhaye agasugupe tugatondana n'umugozi tugiye guteragira tubungabunga isi yacu dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi ukurima neza. Akarero nakanya gukurikirana ikibazo mwitegure kugira ngo mutange inyishu nziza n'ibihe bikoresho bikenerwa kugira ngo itera rigende neza. Muzotanga inyishu nziza muciye ku nimero itariha ya Tubura 31 ubusa 9 31 ubusa 9 mukoresheje umuhora wa Limitel canke Econet. Tubungabunga isi yacu dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi ukurima neza. Turabasavye rero kugira ngo mushobore kutwakura ku minsi y'akazi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 2 zo mu gatondo gushika isaha 6 n'igice no kuva isaha 8 gushika isaha 11 n'iminota 30 kugira ngo mushobore kwishura kibazo ciki kiganiro kandi turabibutsa ko tuzorangeza kwakira inyishu zanyu
itariki 13 Nyakanga uyu mwaka wa 2024. Dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro cacu kandi mwumvise ko turi kumwe n'abatumire hano muri studio. Reka rero tubabaze mbega n'izihe mpanuro mwoshobora guha abarimyi kugira ngo bitegurire neza itera hamwe no kugwanya inkukura. Duhere ku mutumire yavuye muri Tubura. Impanuro twoha abarimyi nuko botegura neza umwavu w'ikirundi hakiri kare. Tubasaba kandi ko bosaba umwavu w'ikizungu ukwiye imirima yose bazoteramo. Hanyuma tukabahimiriza ko botera imbuto zirobanuye. Gutegura neza umwavu w'ikirundi hakiri kare, gusaba umwavu w'ikizungu ukwiye imirima yabo bazoteramwo, gutera imbuto nziza zirobanuye, gushiramwo ishwagara imbere y'ukwezi kugira ngo itera ribe. Aho vyoba bimeze neza kugira ngo twitegurire kugwanya uwo mururazi. Ninkenerwa gukingira isi yacu mu gushirako inzitiro z'ivyatsi. Ivyatsi biteye ku mirongo kandi kugira ngo isi yacu igume imeze neza, mu kuyambika ibiti bibana n'ibiterwa, mu gutera ivyatsi ku murongo bigumya isi, tukarima dukitse kugira tubuze inkukura ko yotwononera ikadutwara vya vyunyunyu vyacu nkenerwa ku giterwa, tugaca imikobeko igwanya inkukura. Ukwiyongera kwa mikoro hamwe no gukinga ihindagurika ry'ikirere bihera kw'isi imeze neza. Ejo hazoza heza hatangurira mu kubungabunga isi tubayeko. Ego reka duhe kandi umwubaho yavuye mu bushikiranganje. Mbega namwe hari akajambo canke impanuro mutekerera abariko baradukurikirana? Ubwa mbere nuko umurimyi yo kwamana ntaryo yitwararika gutegura neza imirima mu gukinga inkukura mu nzira zose ishobora kuzana namwe. Hanyuma ivyo kandi akabikora neza ku buhinga abafundi b'indimo babagiye barabereka. Ikindi nuko hoba kwiyegereza ivyankenerwa vyose hakiri kare. Ya myavu mu gihe azokoresha amashwagara akayategura, mu gihe azokoresha imbuto runaka akabaye imbuto yayegereje hakiri kare kandi imbuto nziza, imbuto robanuye ku biro canke ku rugero abona ruhuriranye n'itongo yateguye. Ikindi nuko hoba kubahiriza ikiranga mwanya nkuko abahinga baba barabitekanije. Abarimyi kandi bogerageza bagateragira hubahirijwe amatandukanya meza. Ikindi gihambaye nuko hoba gukurikirana umurima mu ntumbero yo gukinga ingwara n'ivyonyi, akabikora rero hakiri kare. Ego murakoze cyane kugira rero dukingire isi, kugira isi yacu igumane uburyohe. Tubahamagarira gukurikiza neza impanuro muhawe n'abatumire bacu. Aneho turangirije kino kiganiro cacu, cyari kiganiro kibigisha ubuhinga bwiza bwo kurima hamwe no gukingira isi mu gutera ivyatsi bigumya isi, gutera ivyatsi ku mikobeko hamwe n'ibiti bibana n'indimo. Tubungabunga isi yacu, dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza, mu gukoresha ishwagara, umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu, twisunze ubuhinga bwiza bw'irima.